Mwongeye kwirirwa ndetse no kumererwa neza shiti wanywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubana natwe mu makuru tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Turabifuriza gusozera inondwi neza turi kuri Dimanche cyangwa se kwa Mungu kwigenekerezo rya 2026 umwaka ni 2025 cange 2025 bahaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezwe muri no mwanya. Reka mwese ndabifuriza kumererwa neza. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa, ingingo nkuru by'umwariko turaza kwibandaho, turaza kugaruka kwishano ndetse n'ibara rikomeje kugaragara muri CNDD-FDD. Munyuma yo gusozera igikorane caberaga ingozi ku munsi wejo hari kwa gatandatu igenekerezo rya 2025 umwaka ni 2025 P.Ndayishimiye yaciye amarenga agaragaza neza yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nyiriteka Reverend Ndikuriyo akomeje kuvurirwa mu gihugu ca Kanya ako amagara yiwe yotifashe neza. Mu ijambo ryiwe rigufi nubwo atigeze agaragaza canga se ngavuge birambuye ibigendanye n'ubugwayi bwiwe, ariko kandi amakuru dukora kubegereye Reverend Ndikuriyo ndetse n'abagumyabanga b'imbere mu mugambwe ndetse n'abari ku ruhande rwa P.Ndayishimiye bose bahuriza kuko bemeza yuko uyu mugabo yuba yarahawe ishano bikaba byaratumye abasha kuba yomererwa nabi, aho bivuga ko arimo guhema nabi ndetse atabasha kuba yonyeganyega. Abivuga ko yobaherereye mu bitaro by'indembe cange mu cyumba cy'indembe cyane, abivuga ko ariko aritabwaho n'inzobere z'amaganga. Igikomeje kwibazwa n'uburyo abaganga yavanye nabo rero nga mu gihugu cy'u Burundi basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu P.Ndayishimiye aribo bakomeje kugenda baramwitaho bafatanyije n'abandi bagiye batandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba anagaragaza ko nkuko twabitambukije mu kiganiro giheze ko n'umutambukanyi wa Ndikuriyo yankiwe kwinjira ku kibuga yafatiwe ku kibuga mpuzamakungu ca Bujumbura cyitiriwe Merikiro Ndadaye, aho yerekeje i Nairobi mu gihugu cya Kenya kugira ngo ajye gutera akajisho ku mugabo wiwe arebe uko yoba amerewe. Bivuga ko kandi P.Ndayishimiye wamaze guca amarenga yuko amagara y'umutegetsi yoba atifashe neza, akaba binavugwa yuko ari we yatanze itegeko yuko atagomba kurenzwa mu gihugu ca Kenya ngo ajye kuvurirwa mu bindi bihugu bimwe na bimwe, nkuko amakuru yama aradusumira avugaga yuko ashobora kurungikwa mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo abashe kuba iyo kwitabwaho. Kugeza ubu ngubu akomeje kuvugwa amakuru aremere cyane, ndetse amakuru akomeje kugenda aravugwa nuko P.Ndayishimiye nawe yoba yaramaze guca amarenga yuko uyu mutegetsi adashobora kuba yokira mu buryo bworoshye. Icyakora hari ijambo yaje kuvuga, yaje no gusaba abanyagihugu ndetse n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD kuba bo musengera ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba abo musengera ndetse banamusabira ku Mana. Ibi ni bigaragaza neza yuko abaganga bose baba ariko barananirwa ku buryo igisigaye ari uko ashobora kuba yoshiramo umwuka cange Imana igaca iramukorera ibitangaza nkuko biguma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradusumira. Turagaruka kandi ku ibara ryabaye mu gusozera icyo gikorane cyarabaye ku munsi cyaratanguye ku munsi w'igenekerezo rya 2023 kikaba cyarasozewe ku munsi wejo nyine. Amakuru adusumira nuko habayemwo impanuka ikomeye cyane, ikaba yarahitanye ubuzima bw'abanyagihugu benshi, abagumyabanga benshi bari bitabye icyo gikorane. Benshi baribaza icyaba cyarateye iyo manuka mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wari umaze imisi iharugwa muri 3 bari muri icyo gikorane, by'umwariko aho bigaragara neza yuko iyi leta ya P.Ndayishimiye ikomeje kugenda irahura n'ibibazo biremere cyane, ikomeje kugenda irahura n'ibara rikomeye cyane, ikomeje kugenda irahura n'ishano rikomeye cyane. Kugeza ubu hakomeje kwibazwa ibikomeje gushikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu nyuma y'uko abatari bakeya basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biradusumira ubwabyo byerekana yuko haba harimo icuka cibi mu bagumyabanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Muraza kunyemerera kandi tunitse ku ngwani ikomeje kuvuza ubuha mu burasirazuba cange mu busaruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwiriwe neza nanone
abanywanyi b'ibiganiro byacu mudahengeshanya kudukurikira ndetse no kumviriza ibiganiro tubategurira kuri Burundi News TV. Mbifurije uwa Mungu mwiza, twizere ko mwese mumeze neza kandi mufise amagara meza, amagara mazima. Kuri utameze neza reka nkwifurize gukomera ndetse no kwizera Imana, nkubwira yuko ariyo ishobora byose. Ushobora kubana natwe kandi uratanga ibitekerezo ku biganiro n'amakuru tubashikiriza anga muri commentaire mu mwanya wo gutanga ibyiyumviro byanyu nkuko bigaragara. Ikaze kuri mwe mwese kuba twumviriza muherereye mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abadukurikira baherereye Ingozi, abatwumviriza baherereye muri Cibitoki, Mwaro, Bururi, Cankuzo, za Muravya ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu maviye amwe namwe, ama province, imicungararo, mwese turefuriza kumererwa neza. Abari mu bihugu by'ababanyi bigiye bitandukanye babasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda, abari muri Afrika yo hagati, mu seruko bwa Afrika mwese, abari mu regero bwa Afrika mwese tubifurize kumererwa neza cyane. Abatwumviriza kandi by'umwariko bari by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari mwese tubahaye ikaze. Abari Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose tubifurije amahoro y'Imana kandi tubifurije kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ngaha kuri imbonesha kure yacu anayo ya Burundi News TV, pisonda kwanditse sabone kugira ucuraronka ndetse urabona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Tanga igitekerezo nyine nkuko nabivuze, ubisonde ko no hirya gato ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwe mwese, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyasubukurire n'ubundi cyangwa twitse kubikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Birasa naho umugambwe uri ku butegetsi ukomeje kugaragaramo amatati menshi cyane ku buryo bishobora kugaragara yuko uyu mugambwe ushobora kuza gucikamwe ibice nyuma yuko harimo akagwi karemere cyane gashyigikiye Ndayishimiye, hakaba hari n'akandi gashyigikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndikuriyo nkuko bizoma bigaragara. Mu nyuma yuko rero hakomeje kuvugwa yuko uyu mugabo byabyanze yuko arungikwa mu gihugu cy'u Burusiya, ndetse by'umwariko akaba n'umutambukanyi wiwe yankiwe kurenga cange kurira indege ya Kenya Airways kugira ngo ibashe kuba yamunyarukana i Nairobi, abashe kuba yareba umugabo wiwe, ndetse binakuriye ku majambo Ndayishimiye yaba yaratangaje ku munsi w'ejo. Biraboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko uyu mugabo ari mu marembera canga se ashobora gucikana mu gihe adashobora kuba by'umwariko yoronka ubuvuzi bwisumbuyeho. Kugeza ubu inkuru zikomeje kugenda ziravugwa nizimubika, ariko kandi ndagira ngo ndabasigurire mwese ku mvoza amakuru dufise rwose yizewe dukura mu begereye umuryango wiwe. Amakuru dufise nuko amagara atifashe neza, icyakora ntabasha guhindukira, ntabasha kuba yogira icyo yokwikorera, ntabasha kuba yohumeka neza canke yohema neza, aho akomeje kwifashishwa ibyuma. Kugeza ubu kandi amakuru yamaze gutangwa n'abategetsi bakomeye cyane mu Burundi n'abanywanyi b'uyu mugabo nuko rwose mu gihe atohabwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho ashobora kuba yocikanwa nkuko byobaye ku muri Petero Nkurunziza. Benshi batajya umunwa mu kugaragaza ko ibyabaye kuri Petero Nkurunziza ari byo bigiye gushikira uyu mutegetsi asanzwe ari igihanganye nga muri CNDD-FDD. Ibi biriko biratera icyuka kibi rero muri CNDD-FDD ku buryo abagumya banga bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza uruhande baherereyeho. Ngira ngo mwarabonye video ya Perezida Ndayishimiye avuga ati musengere ndikuriyo. Ibi birasigura yuko yabivuze abizi neza ko hasigaye aho Imana gusa, yaba ari ugutwara dusanzwe by'umwariko nta musengere yabamwo, kubera yuko amabanga y'umutegetsi si ugupfa kuvuga gusa. Hari abaduhaye amakuru ko yesterday canga ku munsi w'ejo ko ariho rero kabaye yatashe gusa kugeza uyu munsi tuzi ko ari muri koma. Icyaciye rero kizibira amakuru yose abamugwaje banswe amatelefone, nta n'usohoka ndetse nta muntu ubasha n'umwe gusohoka
no kuhaguma byose batihenda ngo batange amakuru. Nico gituma rero abantu bagumye rero mu rujijo kugeza ubu biragoye kuba wamenya amakuru ya nyayo. Icyakora abegereye Reverend Ndikuriyo cyane cyane mu muryango wiwe abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi barasigura yuko amakuru baronse ari uko wabo amerewe nabi, ndetse ikibabaje n'uburyo n'uburyo rero n'umutamukanyi wiwe yankiwe kuba yoja ko yajya kumureba, ariko ibikomeje kugenda bigaragara nuko hagati y'ubuzima n'urupfu byose bihari ngo kuko n'abakunze basa nkaho by'umwihariko bamaze gutinya. Biraboneka yuko Ndayishimiye yoba ariko arategura ibara riremere cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi aragaragaza neza yuko na bamwe mu baganga bagerageje kunyarukana uyu ngo Ndikuriyo bamuvana Ngozi bamuzana mu gisigara cya Bujumbura, n'abafatanyije kurirana indege bamwe bakiri i Nairobi. Ariko kandi bivugwa ko umuganga umwe rero asanzwe arakora mu biro by'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ari we afise itelefone kandi ngo ntarekuriwe kuba yagira undi muntu n'umwe ayihereza, mu gihe abandi bose bankiwe bangiwe by'umwihariko kuba botunga amatelefone. Twarabashije kurondera umwe rero mu basanzwe baracungera umutekano wamaze n'igihe kitari gito baracungera umutekano wa Reverend Ndikuriyo kugira ngo bace rero by'umwihariko ace aratubwira amakuru y'ibiriko birabera aho ngaha i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ariko kandi gushika ubu ngubu nawe ntariko araboneka kuri connection cange ku telefone nkuko biriko biragaragara cange nkuko biriko biraboneka. Gusa kugeza ubu ngubu turakomeza kugenda turondera andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Ikigaragara cyo nuko CNDD-FDD ikomeje kugenda icikamwe ibice ndetse ikomeje kugenda igaragaramo ibibazo bikomeye cyane. Mu nyuma yuko kandi hagaragaye ibyo bibazo biremere cyane, n'abari baravuye muri icyo gikorane barahuye n'isanganya rikomeye cyane byahitanye ubuzima bw'abanyagihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ni inkuru mbi nyuma y'igikorane rero harabaye isanganya rikomeye cyane aho imodoka zibiri zari zireruye abagumyabanga bari bavuye mu gikorane c'umugambwe CNDD-FDD cariko kibera mu ntara ya Ngozi zagize isanganya rikomeye cyane. Iya mbere ni imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yarimwo rero abanyagihugu benshi cyane barenga 100 yariko rero ibatahana Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Yaragiriye isanganya mu ikoreyosi rya hitwa Mucamugani ufashe ibarabara rya Gitega winjira ngaha muri Gitega nyine. Imodoka ya kabiri nayo rero ni double cabine yariko rero yerekeza mu Ruhororo. Abagumyabanga benshi barakomeretse bikomakomeye cyane, abandi baragiriwe ko basiga ubuzima. Gushika ubu ngo rero abanyagihugu batandatu nibo rero bamaze kumenyekana yuko barasize ubuzima, abandi barakomeretse. Harimo rero abarembeye cyane baraciye banyarukanwa ku bitaro bikuru by'intara ya Ngozi aho rero bariko baravurirwa. Hano rero turifurije abagize iyo sanganya kuba bokira vuba, ndetse tukaba tunifuza yuko rero namwe mwese mubasha kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu mwotanga ibitekerezo ndetse mukagaragaza neza yuko mubifuriza gukira vuba. Icyakora nanone hari bamwe bakomeje kugenda baranenga ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugaragaza ko hakomeje kuzamwa ibibazo, ndetse biboneka yuko ubuhanuzi bwa Mama Buntu werutse gushigwa ahabona bugiye gutangura gusohora. Mu minsi yeze narashikirije inkuru yavugaga yuko uyu nguyu ubwo yarari mu ishengero giwe rizwi nka Igize Dureshe yaratambukije ubutumwa asigura yuko mu Burundi haba hagiye kumeneka amaraso, haba hagiye kugaragara ibidengeri by'amaraso biremere cyane. Mu nyuma yuko hagaragara yuko Burundi busa n'ubwamaze guta umurongo wo gusenga, Burundi busa n'ubwamaze guta umurongo wo kwizera Imana, kuko barafise ibindi bintu bariko baragenderamo, barafise undi murongo bariko baragenderamo. Yarasiguye ko hari abategetsi babiri bakomeye cyane bagiye gutakaza ubuzima cyangwa bagiye gupfa, ariko ntiyasiguye amazina ayariyo. Nta nindwi irahera mbashikirije iyo nkuru nibwo hahise haramenyekana inkuru yuko Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi amerewe nabi
cyane ndetse hari bamwe badatinya kuvuga yuko ashobora kuba yopfa isaha yose cyane yuko atariko arabasha kuba yobasha kuvuga canga se guhumeka neza. Ibi byose birasigura ndetse bikanerekana ingene mu Burundi agiye kwaduka ibara rikomeye cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Munyemerere tugaruke no kubindi bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane kubigendanye n'ibikomeje kugenda bitangazwa biriko birabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko umuhari wa M23 wamaze gutanga icyo twakwita nk'amabwiriza canga se wamaze gutanga igihe ntarengwa cyuko ingabo zibarizwa mu mujyi wa Goma zisanzwe ziracungira umutekano zoba zaharavuye. Umuhari wa M23 warahaye ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziri mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru amasaha 48 yo kuba zarambitse ibigwanisho hasi. N'amasaha rero abagwa guhera kuri uyu nguyu ya 25 ejo haheze 0225 ubwo rero umuvugizi w'uyu muhari mu rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yasohoraga itangazo ritanga iki gihe ntarengwa. Kanyuka yaragize ati M23 irasabye abasirikare bose b'igisirikare ca RDC bari mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero cange mu bigwati by'iki gisagara kuba barambitse ibigwanisho cange intwaro zabo hasi mu masaha 48 ntabwo umujyi wa Goma ukwiriye kwifashishwa nk'urubuga rw'imigwano kandi umuhari wacu ntabwo uzihanganira abitwaje intwaro bari kwibasira abasivile nk'uko bigaragara. Mu gihe ingabo za RDC zivuga ko rero ziri kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa n'umari wa M23 zaratangaje ko ubuzima bw'abawutuyemo bwazambye kurushaho bitewe ahanini n'umuyoboro w'amashanyarazi ndetse n'uw'amazi byangiritse hakiyongeraho ibibazo bya internet bikomeje kugaragara. Kigenekerezo rya 2023 n'iya 2024 umwaka wa 2025 M23 yaratagirije ko ifise umugambi wo gufata umujyi wa Goma kugira ngo uhagarike akababaro abawutuyemo batewe na leta. Yamenyesheje ko abazawitambika bose bazahura n'ibibazo biremere cyane. Kugeza ubu bivugwa ko ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abambari bazo barimo ingabo za MONUSCO abacanshuro ndetse n'abandi bagiye batandukanye aribo bakomeje gufata iya mbere mu gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuba bawurinda uyu mujyi, aho bivugwa ko barimo barakora defense ikomeye cyane. Ariko kandi kugeza ubu biragoye kwemeza neza nimba ubushobozi bw'izi ngabo koko bushobora kuba bwatuma izi ngabo zishobora kuba zahagarika ubukana ndetse n'imbaraga z'uyu muhari wa M23 ukomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Hagati kandi ibihugu bimwe na bimwe imiryango mpuzamakungu iharanira agateka ka zina muntu ikaba ikomeje kugenda igaragaza ndetse inerekana neza yuko by'umwariko inerekana neza yuko imirwano ikwiriye guhagarara byanze bikunze. Hagati aho ibihugu bigiye bitandukanye byakomeje gusaba abaturage babyo babarizwa muri uyu mujyi wa Goma kuba bovamo mu inzira z'ikigengwa. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarasabye Abanyamerika bari mu mujyi wa Goma kuvamo bwangu bitewe n'umutekano waho utizewe bakimukira ahandi hantu atekanye. Yabitangaje kuri 24/02/2025 ivuga ko bitewe n'imirwano y'ihuriro ry'ingabo za leta n'umuhari witwaje ibirwanisho wa M23 iri kubera mu nkengero z'uyu mujyi cyane cyane muri Sake hari ibyago by'uko umutekano wa Goma ushobora kuzamba kurushaho. Yanasobanuye kandi ko yakiriye amakuru yihagarikwa rya internet igoma ndetse n'ubwiyongere bw'ahantu hagenzurirwa umutekano kuri uyu mujyi ndetse no hafi y'umupaka wa RDC n'u Rwanda. Ati ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinshasa iragira inama abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Goma ko bakwimukira ahantu hatekanye mu gihe ibibuga by'indege n'imipaka bigikora ndetse binavugwa ko mu masaha mikeya bishobora kuba byo kugarwa. Abanyamerika bari mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru muri rusange barasabye kugenzura niba ibyangombwa byabo by'inzira bigifise agaciro kugira ngo batagorwa no kuhava.
iyi ambasade yaburiye by'umwihariko abanyamerika ko nta buryo bwateganyijwe bwo kubafasha kuva muri iyi ntara kuko abahagarariye guverinoma ya Amerika nabo rero babujijwe kuyigeramo, barasabwe kubahiriza amabwiriza bahawe ibibazo bitarazamba kurushaho nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeragaragaza ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza nayo ku igenekerezo rya 23/0/2025 yasabye Abongereza kuva igoma bwangu bikira mu maguru mashya kubw'umutekano wabo bitewe n'iyi mirwano yiriwe mu mujyi wa Sake kuva mu gatondo ko ku munsi w'ejo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ibindi bihugu birimo nk'Ubufaransa, Canada, Ubudage ndetse n'ibindi nabyo bikomeje gusaba abanyagihugu babyo kuva bwangu mu mujyi wa Goma, uyu mujyi usanzwe ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Nta kuntu muri amatari w'intara yaba yamaze kwivugana cyangwa se kugwa ku rugamba ngo abandi nabo bakomeze kugira umutekano mwiza. Cyakora umuhari wa MTC uvuga ko witeguye gucunga umutekano w'abanyagihugu ndetse ukanagaragaza ko witeguye gukomeza gufatanya n'abandi, ariko ukagaragaza ko utazarebera ibikorwa bibi by'ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'abandi basanzwe barazifasha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose birerekana ndetse bikanagaragaza uburyo rero iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera ku buryo abatari bakeya bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko n'ubundi iyi ntambara ishobora kuza kurangira irangiye ifashe M23 ifashe ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba imipaka ihuza RDC na cyane cyane muri Goma, cyane cyane ku mupaka ihuza u Rwanda ndetse na Kongo igifunguye, aho bivuga ko abakongomani benshi bageragezaga kwinjira mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.